Iyi si tubayemo burya ni isi ihagaze ahanini ku biboneka n'ibitaboneka. Abanyaziya bo hambere bagiye bavuga ngo isi burya ifise ikintu bita y'intame na yang. Ububasha bw'ikibi n'iciza, ibara ryera n'iryirabura, umuntu n'igikoko, ijoro n'umurango, ikibi n'iciza, urukundo rwanko, ibintu byose burya uko Imana gishinga isi n'imisingi yayo, habonetse kimwe haboneka n'ikindi kigwanya. Imana Satani, abamarayika, amadayimoni. Niko kuri guhari kudashobora guhinduka. Umwana w'umuntu afise ubasha bwo gukora cyangwa guhitamo ineza cyangwa inabi, byose ngo biri mu biganza vyiwe. We ngo ahitamo ico gukora ku giti ciwe. Byose biri mu biganza vya kiremwa muntu. Ushobora guhitamo kuba umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi. Ntimuribaza impamvu umuntu ashobora kuba umwicanyi ku buryo yica n'utuyoya. Amateka arabishingiye intahe. Ntimushobora kwibaza impamvu umuntu ashobora kuba umuntu mwiza agakabiriza ku buryo n'utwari kumutunga duhereza abandi. Haba hari impamvu. Burya ngo habaho isi iboneka n'isi bitaboneka. Le monde métaphysique. Yasi usanga hari ibintu naho bwa utosobanukirwa. Byose burya twebwe nk'abantu tubicamo. Burya kiremwa muntu nta munsi n'umwe mu mateka yigeze kuba netre. Bivuze ngo ntabarije ku ruhande na rumwe. Swat uri mwiza uri mubi, ntabyo kujya hagati. Niyo mategeko yizi si zibiri. Iyo wumva umuntu akubwiye ngo uri umuntu w'isi, ntabavuze ngo uri umuntu w'ibigori cyangwa ngo umuntu akoresha amatelefone. Oya, isi ni zibiri kandi zahozeho. Shora gukwegegwa kuba umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi, nibyo tugenderaho muri isi. Yamara uko biri kose, cyaba iciza cyangwa ikibi, ineza cyangwa inabi, byose abaho ba masters bavyo. Ariko kandi ku rundi ruhande Imana yaravuze ngo byose ngo Imana irabishoboye. Yavuze ngo Imana yarigambye mu gitabo cya Yesaya ngo ndi isoko y'umwiza nkaba n'isoko y'umuco, ndi inkomoko y'ikibi nkaba n'inkomoko y'iciza. Ivyo biranditswe. Shaka kuvyumva neza ugana mu gitabo cya Yesaya 44. Oya, Yesaya 45 ku murongo w'indwi. Niyo havuga ngo ni jewe inkomoko y'umuco, ndi umuremyi w'umwiza, ndi isoko y'impore, ndi umuremyi w'ivyago, ni jewe uhoraho ibyo byose. Ni jewe uhoraho nkora ibyo byose. Bivuze ngo Imana ni byose pe. Ariko burya muri amasi tubaye muri kuvuga isi ikiza ari kibi, habaho ba masters bayo. Satani ariho nk'ikibi, Imana ikabaho nk'iciza. Mugabo kandi ku rundi ruhande Imana ishatse yoba n'isoko y'ikibi, kuko byose burya byashizweho nayo. Kuko imbere yo kumuntu burya atangura gupfa cyangwa amenya no kurupfu ruhari, Imana ngo yaremye umuntu iramubwira iti byose ndabiguhaye. Mugabo iki giti kimwe kini wakijya nta kabuza uzumva. N'imbere yuko Adamu amenya ko urupfu ruhari, Imana ari maze kurushiraho, ariko atamugambi ifise ko bashobora gupfa nibumvira ibwirizo risanzwe rimwe ryonyene. Iyi si tubayeho rero, iyi si turimo je nawe, ni isi ndetse irimo ibintu vy'amayobera. Twabonye ibintu ku buryo usanga ari ibintu sigabwenge nyine utomenya ngo nibiki biri kubiraba ko kubibaho, nta n'icyo uhindura kuri vyo. Niyo mategeko y'ibidukikije, niyo mategeko kandi burya yashinzwe n'imbaraga tutabona jewe no kuko zibaho. Bikadusubiza ku nkuru imwe yonyene y'umugabo witwa Daniyeli, ngo yamaze igihe ariko arasenga akeneye ko Imana imuha inyishu ku masengesho ariko arakora. Yamara izari intambara z'isi itabonwa. Ariyo mpamvu usomye mu gitabo cya Daniyeli 10 wanashima ku murongo wa 11. Ariko reka duhere kuri 10. Daniyeli 10:10 ngo nuko haza ukuboko kungora ko bituma mfukamika amavi n'ibiganza njugumira. Arambwira ati Daniyeli, umuntu w'umukundwa cyane, ndahura amajambo ngira ngo mbugire. Uva hasi uhagarare kuko ubu ngutumwe ko. Amaze kumura iryo jambo, hagarara mpinda agashitsi, maze arambwira ati ntacyo gutinya Daniyeli,
kuko uhereye umunsi bashiriye umutima ku gutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo majambo yawe nyine niyo anzanye kuri 13 ngo ariko Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21 andwanya, hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara, sigarayo mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugutahuza ibizoba ubwoko bwanyu mu minsi iherezo, kuko ibyo weretswe ari bizoba hahise igihe kirekire. Ngomba kumvisha ko burya ngo intambara zamaze mu buryo bwa mwe mutobenya, ariko burya ngo zama zabaye. Bigeze aho wumva marayika w'Imana adashizwe kugwana, ahubwo ashizwe gutora ubutumwa ngo yaziriwe n'umwami w'Ubuperesi. Ubitomba ko ari ikibazo. Iyi si tubayemo burya ni isi irimo imbaraga z'ubwoko bubiri. Hariyo mpamvu Yesu nyuma yo kumenya buri kimwe n'uko intambara zamaze guhanwa yavuze muri Yohana 4 uhereye ku murongo wa 23 kumanuka, ariko duhere kuri 24. Haravuga ngo Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemburo mukuri. Ariko duze gato 23 haravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse ngo niho abasenga bo kuri bazosenga data mu mpemburo mukuri, kuko data ngo arondera abamusenga bameze bate. Bivuze ngo gusenga mu mpemburo mukuri nuko byakiremwa mu ngo twirirwa mu ntambara zitarangira, intambara z'isi itabonwa, isi itaboneka. Ushobora kwigama ngo giye kuva mvuka nta mademu yaramfata, ngo giye kuva mvuka nta kibazo. Mugabo ntibibuza ngo ivyoba ntivyoba. Aya niyo mpamvu uyu mugabo yitwa Pawulo yaravuze mu gitabo cy'Abanyefeso 6:10 ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwe bwinshi, mwambara ibigwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'imwe mu biza hano ho mwijuru. 12 ngo kuko abo tunigana atarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza n'imwe mu mbiza hano ho mwijuru. Abaganza bafise ububasha bayobora isi y'umwijima, isi y'umwiza, ngo baba ahantu mu kirere. Aba nibo bakoze kugira ngo n'amasengesho Daniel ntabashe kumushikira. Ariyo mpamvu ubwibwa ngo usenge mu kuri no mu mpwemu, kuko ukwiye gusenga mu kuri no mu mpwemu. Hariho impamvu. Ariyo mpamvu kenshi na kenshi mbigi uri mu ntege nke biragora ko n'amasengesho ngo yotobora shike turi mu gihe cyamwe muri byo, kuko Yesu aravuze ngo sinababwira ko ndabimari, ariko ngo nzobarungikira umwitsa azobafasha. Uyo rero iyo muri kumwe ngo gufasha gushikana amasengesho ku Mana. Ariyo mpamvu usomye mu Baroma 8 ku murongo wa 26 ngo niko namwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwemu bw'ibingo aradusengera aniha ibintu itovugwa. Bivuze ngo kirema muntu bigeze mu gusenga nta n'icyo ushobora mu gusenga pe, ariko ngo aragera igihe ngo mwemu w'Imana ubwe gufasha gusenga mu ntege nke zawe, kugira ngo at least Imana yumvire ko uravuga. Kuko ngo bo tunigana nabo buri munsi mu ntambara zitarangira, ngo nabatware bo mwiza n'abakuru baganza hano mu kirere, abandi bakora ko bashoboye kugira ngo ukomezwe mu ntege nke. Ugasanga watanguye ashushe yaragiye rakonja mu by'Imana. Kenshi na kenshi abenshi ngo batangura bakaze, batangura ari abasenzi badanje igihe bakiraga kiza. Ariyo mpamvu ijambo rimwe kubwira ngo ibuka ya misiyo ya mbere cyangwa wari ugishushe, ariko ubusigiye warakonje ngo ntacukire ico muri zo gahunda. Bivuze ngo hari abatware burya kirema muntu ntikigendera. Niwabona abantu bagwana, niwabona abantu bankana ubwo mukamara imyaka, nimba mwarabonye abantu baza mu bintu ngo n'Abututsi n'Ubuhutu byaramaze igihe kirekire abantu bankana bikiri mu mitsima ya bamwe, uzumenye ngo ivyo ntibyo bikwiye ku muntu mugabo, kandi ngo hari igituma biba mu bantu. Niwabona abantu ibintu byose bikorwa bigira ngo hari abatware b'umwijima, isi y'umwijima ngo irahari kandi iyo si ibaho. Aba bakora impanuka zidasobanutse, uzubaza abashoferi bazokubwira buryo batwara amamodoka mu mabarabara maremare, bazokubwira vyinshi mu biba. Ivyo vyama vyabaye, kuko niko kuri guhari. Hari isi itabonwa, isi y'umwijima, iyo si yamaho, iyo si yo. Burya ngo tugendera mu kigaho utazi ngo bimeze bite, tugendera mu bitazwi. Niki gituma umuntu abo musoma kandi afise amafaranga? Niki gituma umuntu abo musambanye kandi afise umugore?
ibyo byose burya ngo hari isi imwe isunikira abantu gukora bikwiye gukorwa n'isi y'umwijima nyine, ivyo navyo kandi bikabaho, niko kuri guhari. Oya ngo rero ngo twebwe ngo tugwana nabo, abo ngo nibo batware burya ngo bayobora isi y'umwijima, abo nibo ngo mwe mu mbi ngo ziba ahantu zituma ngo abantu bakora ibyo badakwiye gukora, ugasanga wari umuntu mwiza yarabaye umuntu mubi, wari umuntu yabaye igikoko, vyose ngo biterwa na za mwe mu mbi ziba ziri ahantu zikorera mu bantu. Izo nyine ariyo mpamvu ngo muri misi y'iherezo ngo abantu bose bagiye kwiye kwicara barimenye. Yesu aravyihweje ngo mugire ubwenge nk'ubw'inuma, nk'imara ubw'inzoka muri izo gahunda, kuko ngo isi isaba ubwenge kuyibamo, kandi ngo igihe kiri kwegereza kigenda gishira buhoro buhoro. Ni kuvuga rero ngo tugeze mu gihe cyaho ngo ubwambe bw'umwiza ngo buriko barakora ku muvuduko udasanzwe, kugira ngo uko Satani amaze kumenya ko igihe cyo kimaze guhera, ko kimaze guhera rero ngo ariko arakora uko ashoboye kugira ngo ntazoshe wenyine muri wa muntu, ategereza kuzojana n'abandi benshi. Ariyo mpamvu ngo ubwami bw'umwiza ngo bwakaje umurego paka uyu munsi bukora ku muvuduko udasanzwe, kugira ngo Satani ngo harabe abantu bazotembana. Satani ngo ntagiye kuzogenda mu wenyine ya. Ariyo mpamvu intumwa kuva na kera zameze zibwira abantu ngo burya ntimugakangwe n'umugwanizi n'abaza biza uko n'ubundi ngo Satani nawe ubwiye ngo azamu marayika w'umucyo mugabo kandi ari uw'umwijima. Ni cya gihe bikugora kumenya umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana, ubwami bw'Imana, ijambo ry'Imana ritari ryo. Turi mu gihe cy'akajagari, igihe aho buri kimwe gisa n'amayobera, utabasha kumenya ukuri n'umwijima, aho abantu basigaye bakunda ngo kumva ivyo amatwi bakeneye kumva nyine, nta kindi. Nuko dusigaye tubayeho. Ariko banza mukore subscribe bantu kuri Itara Events.